Oya bijya byo kumesa. Byo kumesa? Biramesa imyambaro. Byo kumesa imyenda. Bambwiye ko mukoresha inkwi. Inkwi? Ko dukoresha inkwi kanze kuwereke. Ingo rero. Kuko urarasa turagiye Burundi. Bisaba tuginde dutwaye knowledge. To exchanging knowledge ko uje ukamara ahantu igihe hama ntugende utwari yabiwanyu uko ahandi wasanze ibintu bimeze usanga ari ibintu rero aguma mansiguriye ingene system izi machine izi nizo hari machine ni yose ni kimwe ego yose wama kubikoresha n'icyo urabona iyi mesa ni izi zibanye kazi ku muda ya inene figiki urabona sawa aya na amazi yaza yashushe yo ducana ari aho izuba aho inkwi aya na yahoze ni izuba ryamasha kurikoresha mu gushusha amazi sasa tuzunguruka izuba barikoresha mu gushusha amazi aho kanka très important irya zuba ryacu twama irya zuba tongo izuba ngo radukubise abandi izuba ni opportunité okay urabona hayo okay uya umupira w'amazi w'izuba yashusha yagacama ya furi imyanya kandi ukabona ugizeho bona ntaki gushusha na gucana umuriro cyangwa gushusha iryo tukaronka ayagize ntiyashusha uzakoresheje n'umuyaga nkuba kaye utakoresheje yashuha cyane ubumeme ni hita nayo hita ya mazi twatenze umufumo donc en fait iyi abantu bako baradukurikirana iyi yasubiriye ikintu bita hita ni ikintu gishusha amazi rero hita ikoresha umuyaga nkuba kugira rero ntihagende consommation z'umuyaga nkuba on utilise ino système iri simple yo gukoresha inkwi bakayishuririza avec inkwi and then iyo hita urumva ko iteza gukenera umuyaga nkuba iteza iranazimvye hita by the way kuruta ibi niyo facilité ndiko ndabona muri ibi manu urabona aya mazi ya vidya wayavuta niki yakaza yakinjiye moko yakagenda kuja gukora kazi yanavutiwa maji kutoka baharini tunayavuta kutoka baharini kutoka yanafika kwenye tenki yakifika kwenye tenki halafu tunawasha kuna mashine ziko hapo tunaiwasha tu halafu inapandisha maji inapandisha maji inakuja mpaka huko sasa ayavumu yashushe yarenga yakagenda yange yagombe yakagenda mu ibafu mwizo izo ni ibafu n'imisarani amadushe n'amatoilette ibyo wasanga yashushe ayo kumesa nayo yazuku yakazuku yakagenda ibyo kumesa mugabo najya amazi ashushe twoga mu madushe aba yavuye ino kaye hari amanuzi menshi nabo hari ama systeme yaho hose hose hagiye baravyubaka amazi iyo sari ngaba yavuta donc bayazana bayakuye muri Tanganyika kora Tanganyika iri hafi naho hepfo gatoya hama ibintu bikikora systeme mukoresha mu gukura aya mazi donc systeme mukoresha mu kuyakura muri Tanganyika muyaza nino izengirire haya ego c'est ça c'est ça yaga si c'est yaga on parle français this is the experience that yabaye umunyamakuru ego mugwana kubaye umunyamakuru mu bintu byo ariko mu bintu bizima ego nawe ni twari kugenda ibi tuta oya twaba ni ukume ngo twaje gusa kuryama salama ngane mipira okay urabona hari mipira yifuza usamazi na nyamazi haya ariko yarakuze ukuva muri Tanganyika umupira uva muri Tanganyika umupira uva muri Tanganyika ego uno gutwara amazi mu mazi
iyi yose ni itwara amazi mu mazu imwe igenda umwo iyindi kagenda irya iyindi mpaka irya. Okay. Kugira iyi ikura amazi muri Tanganyika igire iyo kwa inguvu izo nguvu yo kuyavuta irya hari ipampu muri Tanganyika. There is a pump. Hariho donc umva hariho pompe hariya muri Tanganyika babashizeyo ifasha mu kuzana amazi. Sasa irafasha aho hagati aho uvuye muri Tanganyika hariho itanki riri ngiye liraba amazi yava muri Tanganyika yasumira mu itanki rindi iyindi tanki tukasa kandi igashobora gukusa hano. Ayo mazi ava muri Tanganyika agashira muri iyo tanki yindi kubera ko abanza gushikiraho aza direct hajya kandi tukasa iyindi pampu ivana muri ati kubera ki jua nini inabidi ipitie asije direct inguvu izo bantu voilà understand ni kuvuga bagira amapampu bitewe na distance ihari bagenda bashyira amapampu donc pression izana na hariya kuri nuze ya kuri Tanganyika igira hishikira bwa mbere ifise ya pression yabike kandi ha kabiri basha bakire yindi pression yindi iza gutuma amazi ashika aho yategerezwa gushika. Voilà araba filtre kugira abemeye ko muri Tanganyika amazi basa nabi. Voilà amazi ni kuvuga nta muntu abayemereye kuyanywa kaye muntu ntituyemereye kuyanywa twemereye gushusha kuyakoresha guteka ibiribwa kumesa lakini kunywa nta shida kwa sababu tulayobora gusigamo water guard nivyo ngena ninkene kuba nivyo nda kubajije tulayobora gusigamo mu myezi itatu turalisafisha tukasikamo iki idawa water guard yeah. En fait, chaque 3 mois baragira baroza kino gitanke hama bakaca bashiramwo umuti nyene water guard ni kuvuga ni protection y'amazi nibaza ko ari umuti bashiramo kugira ngo amazi aze ameze neza ku buryo yanyoye atakibazo za kugira. Voilà safi sana ndio hivyo. Halafu iri tank mfisha amatanki ya 3 tanki zitatu hari indi nabonye hari yindi iraho hari iya kwanza yuvana muri Tanganyika yishikana haya ikavana haya yishikana mwiri iri naryo litwala irya kwishamba house yo shamba house nabonye indi tank walibonye indi tank basi umupira wuli subiza yo nuko donc uyu mpira ujana amazi hariya muri shamba house yende yagenda ata machine yagenda gusubu kandi distance aho haramanukaho muri shamba niyo mpamvu ntapo anuka yagagenda ntiyahayaho mwari murira yagahweza yakuka kandi guys aho muri shamba house ariko aravuga ni hariho aka distance hariho urugendo rutari rutoya amazi avanga aja hariya nivuga na amazi afata process ndende cyane mano urabona ni geje aho urabona aho amazi niho yashika aha ni amazi ashikira urabona aho agatundero ako kaja mana yake urakaona kaja kana kara niho nivo y'amazi gasiguriki kaja kana ako kantu negipimo cyo tumbona kwamba amazi yarakesha tukaja kwasa none mu bipima baranuka kakaduga aha amazi yuzuye mana yake ndi aha harimwe nusu ina maana ukuvaha mpaka ho ni amazi yageze nakariko gupima yaya okoya kaduze hejuru kago gasumye hepfo itanki riruzuye bayuzuye kaduze hejuru ibiri mana kalashika hano kwa amazi yakeshe none kagenda kila kwa amazi yakeshe ibyaha akandi kagenda kagogomye nibara kanuka bashizemo mu gupima amazi abageze meziyo ya amazi abageze kwa hajya kandi ni amazi agera pour le moment yego urumva nk'ubu Jean muca mwasa pompe nantiya twakwakije kukubona yarakesha kwa hiya yarakesha kwa hiya hayendereya ugusuma pompe muca muyakiriza he hariya nyene twasa amapampu abiri okay yo limwe kuyitanganyika iyindi yo mukoresha umuriro wa ntuzenya wa amata electric izo pompe kugira zikore hakora ubumeme Tanesco voilà Tanesco ni nka Regideso safi sana ni bon nibaza ko ari ibyo wize cyane ndize Tanganyika turayifise ndize cyane Tanganyika ni bari Tanganyika turayifise aya mapampu ndiko ndabona ari ibintu
Bo kubafise amafaranga bafise bagira ama investment nk'amahera nayo bobura. Nayo inzoga n'indaya mbona bahora bazisuma. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis je banyita Simbizi. Ya. Sawa. Mshughulika niki? Ame comedian, huyu ni journalist. Ya. Ame comedian, huyu ni journalist. Sasa, thank you. Thank you so much. Thank you very much. Asante. Safi.